bene data mudukurikirane hanje mishemo wa Imana ko baravugana nonge ko ikaze mwese mugano kuri kubohora igana cyane kibafasha kura mu no kumenya umwami wacu Yesu Kristo mbaye ikaze mwese munyigisho no munsi igira 10 mu kwikana gucirwa twise ukuri kuvyerekeye uburake bw'Imana. Rero nagira tubana n'icirwa cacu kuko navuze dusana ko yarangiza mutegure intahe ibibazo icarico bita ubuhamya mu Kinyarwanda n'ibibazo kugira ngo kumbure dufashe abandi. Kaze rero munyigisho no munsi mwami Yesu abaganiriza nagatubanaye n'icirwa cacu cuno munsi ningisho ya 10 turabanariza amakorosa ya 3 murongo 8 ku murongo w'10 kumwe dukundi dusome n'indi mirongo ariko nko navuze aha tuko turaba kuvyerekeye uburake jambo uburake aho rigaragara sinzohaheza hose ariko shaka tuvuge kuvyerekeye uburake bw'abantu nyatububamwe ngena umuntu ashagira uburake n'icijambo ry'Imana ritubwira kuko twarabonye uburake ko ari emosi n'ikigumbagumba Imana ico kigumbagumba kigira ku bantu batayubaha batizera kandi arindira urubanza kwa batize ariko natwe mu buzima bwacu bwa misi yose mbega uburake bwo babwira ingaruka kuri twebwe bimeze gute. Murongo wa 8 makosa ya 3 haravuga gucyanye Colossiens chapitre 3 verset 8 iravuga ngo ariko noneho mwiyambure nibi byose ishavu kujingitwa. Umva ijambo akoresheje ni ishavu uburake ubw'Imana bavuga la colère no kujingitwa. Sinzi ko mumvika ikintu cyarico ishavu ndashaka gushavura ikintu kashavuzanga ukayibana amaso ko nshavuye mugasimvu muga kujingitwa ni bamwe bagira uburake bakamena ibintu bagacumitana bagaterana ibirahuri bagatora amacupa ngo bayamenagura bacumita abandi ni hamwe umuntu atukana akamenya igikoko sinzi nshobora kubisobanura umuntu akisambura imishatsi yakakubita ku mpome hari nabonzi baca biseka ku mpome bakikubita ibintu bakitabagura kubera ishavu. Muramaze kumva abantu birata ngo twebwe gacu ngo turakaza ishavu twebwe wacu mu miryango yacu muramaze kumva umuntu kumva ko aravuga ivyo ari umuntu yamenye na Kristo kabisa yizeye Kristo kandi ugasanga n'abantu twebwe turongora abandi twigisha turazwi ko dushavura ugasanga muri company yawe ahantu ukora muri business yawe abakozi bawe bose baragutinya umva barakuzi kuri mesha kuri gikoko burya n'igikoko ni koko bagutazana n'amazina koko araje uri umupapa abana bakubona kumva uri gikoko urajingitwa ni ibintu nk'ivyo bene data ibi ndiko ndavuga suko turashika ahantu twese atanage nko tugira oya ariko ndavuga ijambo ry'Imana uko ndagiga ku munsi ngena ndabona yuko ari ibintu twarakiriye agakiza twarakiriye Yesu umwami n'umukiza ubuntu bwe muri twebwe ariko ubwo buntu turabwa Afrika ku buzima bwacu bwa misi yose kimwe mu ivyo Yesu ashaka twa Afrika ko neki kintu cishavu rirengeje urugero cyo kujingitwa abi bituburake mu kirundi kindi urumva uburake myambare nibi byose umva mu vyiyambure depuyevu nibavuze ngo mu bisengere bavuze mu vyiyambure ndavyiyambura gute kurungwa namwe mu gihe cama camwemo ariko kandi mwe marandongora kubisengera nanavuze ngo ntibavuze ngo tubisengere ndavyiyambura gute abaromo 8:13 hatwera tukiyambura ibikorwa bya kameremere nukurungwa namwe mu yira kungwa n'urukundo kumenya yuko ariho kwimvira ku bandi ikatubona dusoma aravuga ngo ishavu kujingitwa ugwanko gubusa ugwanko kwanga umuntu atumuhoye gucokorana ni kuzomerana tubuli sambari kandi ntakagire amajambo atesoni ava mu kanwa kanyu amajambo atesoni y'ibishega amajambo ntave mu kanwa kanyu nimugire indahiro zipfuye ku mpene no ku mbwa n'ibikoko n'abantu n'abamama wanyu n'abashiki banyu n'abasengezana n'abishwa banyu oya aya majambo apfuye ntave mu kanwa kawe have amajambo yo kugororoka sinshobora kwibagira mu mezi ya mbere nk'ikizwa nayo mvuye mu buzima bw'isi nyene ikuru narahira indahiro mbi amajambo narahira naragwana kurahira ugasanga warahiye ku bintu ku bantu abantu wubashe ubaha turakuye no kuvuga mu kanwa kawe nabi ugasanga nizo ndahiro umuntu kumva arahiye ikintu hama nyene umunsi umwe nk'amarabi inkura ndumva abantu abajenere kurigara aho ati abashimga burahira kurahira naba cavuga ya majambo yacu amajambo nkaka kubabaza ariko umwami Yesu n'umwizi Yesu n'urukundo ugasinari nk'indi ugasinari nubaha Imana narayuba mugabo mushawanje bwahinduka wari ukigwaye wari kumwe ivyo bintu bibi byose bavuze ariko Yesu agenda arampindura bukebuke nubagenda ara perfection ubuzima bwaje umushawanje ko mu mwemu yanje ndi parfait nakiri umutima mushasha ugizwe n'inyama umutima utameze nk'ibuye umutima woroshe umutima utabesha umutima utari mu gwanko kuko Yesu ntagwanka arimwo ariko umushawanje no ukigwaye wo mushawa bere data umbereza ko ntimukabeshane uko mwiyambuye umuntu wa kera nibiko
ibikorwa vyiwe ntimukabeshane mwiyambura umuntu wa kera ibikorwa vyiwe ukambara umuntu musha ahindurwa musha ngo agire ubwenge amere nk'ishusho yamuremye mwari mwiyambuye umuntu wa kera le vieil homme, the old man, the old self mwaramwikuye ku muntu wa kera mwaramwiyambuye mwambara umuntu mushasha ari muri Kristo kugira ngo gishusho nk'iyo wamuremye uwari muri twebwe twaramwambaye rero ko twamaze kumwambara uwo muntu mushasha umuntu wa kera dusize musha wacu vyidepuye tuvyikure kugira ngo twimere nk'uwo turi muri Kristo Yesu bakundwa beneda aya majambo twigisha yadukwiye kugira ubuzima bwiza bubereye ico turi muri Kristo Yesu rero uri cyane mu gishasha wewe uri umuntu mushasha ntahure n'ibintu vya kera byararangiye uri umuntu mushasha baho nk'umuntu mushasha yambure ishavu yambure kujingitwa cacana igishavu no kujingitwa no kubeshana n'ibikiri n'ubwangubusa byose n'ibitera ibintu bibi by'uburake ukaba ufise ikibazo c'uburake n'ishavu no kujingitwa yani imbere y'umwami wawe umuganiriza umubwira uti siko nkwiye kumera siko ndi n'umucane mu gishasha umushaha wanje uracagwaye ukize mwana kandi Yesu azogukorera no kutugira umusi mwiza